Haye masengesho basenga bambaye amakapote n'amasengesho ugasanga bariko bahumanura ngo bitsina vyahumanye ryari igisina cabyaye Imana ihagihumugisha kizwa guhumana ryari hari n'abantu basambanywa n'abantu b'abakozi b'Imana bakabasambanya batazi ko ari cyo bariko barakora abo bantu n'abapfumu mugabirwa barabesha abantu ngo niko Imana ivuze bakabwira abantu kudakora ngo ibintu byose no kubicakira turi mu gihe uzawumva ngo usengeye hariya ngo ibibazo by'ubukene birahera gute ataco wakoze biramuguruka bega kwiki kintu cyuko abantu basigaye bakurikira ibitangaza cyane gusumba Imana birafite ingaruka mbi bishobora kugira mu kwemera kwa mbe kubera iki bavugishwa ku bakire gusa bakavugishwa ku ba diaspora umuntu hagenda ukamubwira ibibazo byawe utifasha gusenga Imana uwo ni apotre uwo ni profete n'umufo pasteur uravyumva shavuga ati rero kugira Imana yumva ibi bintu ivuze yuko banza ukazana ikimazi cy'amafaranga angana gutya abantu bakibwa turi mu gihe dusigaye tubona hari abantu basigaye bafise ububasha ukabona ko umuntu yari umuntu umwene gihugu nk'abandi ariko afise imitima yamaze gutwara ku buryo abantu basigaye bamwita daddy ugasanga ngo daddy yarambujije yuko ngo novi muhira ngo ntagize ibi cyo kintu kwa daddy data ntihagira umuntu numwe muzigera mwita data aho kumurana aririmba Imana yatugize imitwe ntiyatugize imirizo wamuraba ahantu yo bari umutwe ukahabura ahantu ukabura pe wamuraba hari umurizo ukabura naho nyine oya ho urahabona mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndabwira ko kuri micro ni jewe nyene Juste Gael inyuma ya kamera mwita umusaza mwabonye ko twasubiye gutega iteka ariko ndabwira ati making sure ko mazugira subscribe ngene meke mamaze gufyonda commentaire zanyu yabize dukebura nizidutera intege cyaduha iyindi poem idasanzwe ndabwira kuno munsi twatewe iteka turi kumwe n'umukozi w'Imana ni APOTRE MBAYAHAGA isdo benshi bamwita Rehoboth ko kuri ahandi ndabura kuno munsi tuje kuganira ibintu bikomeye turi mu bihe neza na neza abantu bariko barakanguka kwijanye n'ijambo ry'Imana ukabona ko abarundi n'ubutagira ahasenga aremera ko Imana ibaho kandi karatsinda abarundi twakuze twemera Imana bivana n'iyariyo ariko vyongeye turi mu gihe ariko aratanga ubutumwa butandukanye ubutumwa rimwe na rimwe bufatira ku bintu nivyo Imana iratanga vyose ariko vyongeye buno butumwa bwo gucakira kubwa APOTRE MBAYAHAGA bwakira gute ubutumwa umwana w'Imana akeneye n'ubwahe kugira ngo na cyane runo rugendo turiko turafata rugendo rudukikara mu ijuru kuko ico nemeza na jewe umuntu ntapfa swa tuzoja mu muriro cyangwa uje mu ijuru ndabwira kuno munsi rero twatewe iteka ndabara busa nyakubahwa APOTRE MBAYAHAGA Imana bahezagire amen kandi hezagire n'abakurikirana umukubito bose amen amen bizira kumeze neza jewe nta musonga mbona bimeze neza cyane waravuze ati dushaka kuvimuha madama atagoye akabizo oya nivyo kundi karamanura tension mugabo wow ni keza Imana ifatanira iki oya ntumva ko umukirisa ahubwo bizi amen nta ushobora kugitandukana ari bikunda turi ngaho nyene iyo umuntu yumvise ijambo ry'Imana atahura iki bo ijambo ry'Imana bwa mbere ni umutsima ubugingo n'amazi y'ubugingo ijambo ry'Imana ni itara ritumurikira mu rugendo tuba turimo ijambo ry'Imana kandi ni inyundo imenagura ibintu byose byigize ibikomantaza umutima ijambo ry'Imana ni umuriro uturira uburimbi bwose bw'umugwaneza bashinze mu muntu ahagomba kubera ko ijambo ry'Imana kandi nibwo bushobozi bw'ijambo bw'Imana aranditse ngo abo muzobere kuri abazobere kuri abo muzobigumiza ko bazobigumijwe ibiki ibicumuro aya umuntu wese ari hane bitiye wow turi ngaho nyene arahara w'ikintu citwa ngo amavuta mu mashengero atandukanye yego ubundi nawe agacambwira ati be harabafise umwera beze amavuta biba bimeze gute bo ubwa mbere hoho uvuze amavuta kera mu isezerano rya kera kurobanura abami barobanurwa n'abaherezi mu kubanza kubasuka kw'amavuta
mwihembe nibyo umugabo mwisaro ryashashe buze umuntu ngo afise amavuta mwisanga amavuta no kuvuga mpemu yera gusa sayo mu gikombe se mu mugereni sayo kwisiga ni mpemu yera iyo mavuta tumaze imisi tubona abantu bavuga bati tumaze imisi tubona bavuga bati uno munsi turaza gusenga ibintu bikomeye cyane ubutumwa buratandukanye iyo mwihweje mwebwe nka apotre ubutumwa bushikiriza mu mashengero atandukanye ubutumwa bwa kino gihe mu bushira mu mici ngahe bo ubwa mbere hoho ubutumwa ntibwigize buhinduka hahindutse intumwa zibushikiriza kuko uhereye kuri Yohana Umubatizi teme yari imwe yavuga ati ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi Yesu amaze gutangura ababwira ati ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi igihe ba Petero buzuye mpemu yera bari mu cyumba cyo hejuru Yerusalemu igikorane ca mbere bigishije hakihana abantu barenga 500 Petero ntiyigeze ahindura teme yavuga ati ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi Matayo ngo yandika aravuga ati 6:33 mubanze mu ndero ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo ibindi bisigaye muzobihabwa nk'inyongera uno munsi rero nivyo hari abavuga ubutumwa bw'ukuri bw'ijambo ry'Imana hari n'abandi bafashe ibintu bisa n'ivy'Imana bavyita ivy'Imana bayobeza benshi kubera abantu benshi muragwaye kwashi ijambo ry'Imana nta kuri na kumwe kuza kunyuranye no kuri tusoma muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana niko kuri mugabe ikintu cyose kizoza kivuze ngo kivuye ku Mana ariko ugasanga kinyuranye n'icyanditse muri Bibiliya ijambo ry'Imana uzumenye yuko wahuye n'abavugishwa bibinyoma Yesu yasize abitubwiye ati muragaba mu gice cya 24 ku murongo 24 muri Matayo mu minsi ya nyuma hazokwaduka abantu benshi bigira bavugishwa n'Imana kandi ngo bazoba bakora n'ibitangaza kugira bashobore kuzimiza benshi muri ico gihe abantu no munsi mukwiye gutandukanya Yesu yashavuga ati rero kugira mumenye uvugishwa ivy'ukuri kugira mumenye ukoreshwa ibitangaza vy'ukuri muzobasuzumire ku ngeso zabo Pawulo ngo yandika aravuga ati umviriza ntitumere nk'ababandi badandarisha ijambo ry'Imana ati mwebwe muranzi aya maboko yanje niyo nakoresha gacumukura nkaronka ibinkenura nariyambitse narigaburira narimenya homba kubera amaboko kubera iki Imana yavuze ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu umunsi yimwe ya Adamu na Eva ikabajugunye bakuye muri Edeni kubera barakaza ukoze icaha bakaje inama n'inzoka kugarariza Imana yabwiye umugabo ati Adamu kubera ibyo wakoze ubu kugira uronke ivyo urya uzobira icyuye uzokora niba mara gukora ntacyo uzoguha ivyo urya kuva ico gihe Imana kuva igenda n'Abisirayeli bakora muri Egiputa Mose yazarabibutsa Imana yacu yavuze ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu mugabo no Mose akaga kahari abantu benshi bitwa ko abakozi b'Imana kandi ari ba Afrika bavugishwa ibinyoma n'abapfumu niko Imana yabwiye Yeremiya mu gice cya 14:14 atabo bantu n'abapfumu birirwa baravugishwa mu izina ryanje bambeshera ngo nabatumye kandi cyo navuganye nabo tacho nabageze tacho nabatumye mugabo birirwa barabesha abantu ngo niko Imana ivuze niho byanditse bakabwira abantu kudakora ngo ibintu byose no kubicakira Bibiri yisome kuva mu itanguriro gushika muri ibyahishwe Yohana ku rupapuro rwa nyuma page ya 22 nta na hamwe uzosanga haretse gucakira hose havuga ngo kora Yakobo aravuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye aravuga ati wewe ufise ukwizera kutagira ibikorwa ukuzana naye nzana ukwizera kwanje ufise ibikorwa turabe ukuri uko ariko ukuri nuko abantu bakora Imana ikabahezagira nigihezagira Isaka ntiyavuga ati Isaka ko ndakwikundira wewe reka wenda kwihera umugisha uwisange mu gucyo yamubwiye ati nahari mu bugaragwa sohora imbuto uzana isuka ubibe hama zo guhezagira
imana iramuhezagira. Nta hantu na hamwe imana ibwira umuntu ngo nebwa. Udusome igitabo cy'imigani yavuze ngo umuntu w'ikinebwe ngo ameze kujya ko umwanga uri kwipata, ngo kujya azunguruka, oro kujya umwanga uzunguruka kwipata, muri ko umunebwe azizungurutsa mu buriri abandi bagiye gukora agumaho. Imana yabwiye abantu atumviriza rero basi vuba mugenda mwigira ubwenge ku kimonyo. Urana akanyegera ikimonyo vraiment, ikimonyo ati ntikigira umwami, sibyo ntikigira umuntu akigira inama, mugabo gifise ubwenge bwo kwirondera ibizogitunga no mu gihe cy'amapfa. Rero ubwo byo reko uravuga ngo ubutumwa bwacakira nivyo by'amavuta, ivyo ni byanyu, mugabo mumenye yuko muri ko mujanwa mu kintu cyitwa igisatanisme mutazi, kuko muri ko mukore nyuranye n'ijambo ry'Imana. Turi ngaho nyene numva ivyo mushikiriza kw'ico kintu cacakira, tuvuge ko nico cyo kuvugishwa, tuvuge ko Imana itakibwira intumwa zayo irahishura. Wanashaka ubuvugishwa abantu babukenera cyane n'abantu babakira abana mu gakiza n'ababebe spirituel, kubera mu bisanzwe Imana igomba kukuvuga ko wega yera cyangwa undi wari we wese muri situation zose ziba mu isi y'abantu biri muri Bibiliya, haba ku magara yawe, haba ku mugisha, haba kushigusha, byose birimwo. Mu gihe ufite ijambo ry'Imana ukarisoma ugasenga Imana ukuzura mpemu yera kuko yamuhaye abantu bose, ntawe yahaye avuga ngo wewe sindaguha ngo nzomuha abanaka, ni ku bantu bose kirese ubutabati utakijwe gusa, kuko mpemu yera ntashobora kuba mu mwanda w'ivyaha, kuba mu mutima w'umuntu. Umugabo umuntu wese uzurabe abantu benshi igituma bariko bagura amasengesho kandi bateza kwisengera ubu barayarihira hamwe hamwe. Ivyo birabaho no kore kw'Imana ubu n'amatarifa ariho imitwaro ngo isumbanye uburemere gute. Umuntu hagenda ukamubwira ibibazo byawe utifasha gusenga Imana, uwo ni apotre, uwo ni profete, n'umufo pasteur, urabyumva shavuga ati ubu rero kugira Imana yumva ibi bintu ivuze yuko banza ukazana ikimazi cy'amafaranga angana gutya, abantu bakibwa habogaye nama ndabakira ngaha baza kumbwira ati nukuri twe twaribwe dufashe dusengere bimeze uko nuko bakibwa. Umuntu akubwira ngo kugira ngo Imana yumve gusenga kwawe, ngo kugira ngo twumve ngo Imana ivuga ngo bikeneye yuko tuzoja kurira umusozi w'amasengesho. Urumva Imana barayaserezo ni rewo Yohana ni rekoneterewo bayigize ngufi nk'umunara w'ibi baba urumva kugira yumve no kuja kumunara bitandukanye n'ivy'Imana ivuga. Yesu yavuze ngo wende wumva ugomba gusenga ugurura mu cyumba cyawe wiyugarane usenge ahiherereye azokumva kandi gusenga kwazo gusubiza data urabyumva. Hanyuma abwira wa mugore w'umusamariyakazi, umugore w'umusamariyakazi ndabona ari ndaya, yarazi ko ari umuntu w'umumaraya, mugabo ariyemera ko aze gusenga, akavuga ati wacu duvise n'umusozi witwa Shiro, kuva kuri basokuza niyo twajya gusengera. Yesu aramwitegereza atumviriza wa mugore we, ubu igihe gikwiye kandi kirageze aho abasengera data bose bazomusengera mu kuri no mu mpwemu. Aho niho adresse y'abasenga data iri, si ku misozi, uravyumva. Mbe babesha ngo Imana ntiyumvira mu kiyaya ngo barunda kurira imisozi, ariko Imana yumvise amasengesho ya Yona yasengeye mu nda y'ibahari, ari mu nda y'urufi apfukamye hari ibwina haya hasi irera kumva we kubera iki. Icya kabiri, mbega d'abord Yesu yabwiye intumwa amaze kuronka ubushobozi bwo gusenda abadayimoni no gukora ibitangaza ati ibyo bintu mu bihere ubusa mu bitangira ubundi. None kuva ryari amasengesho agugwa gusengera umuntu ni ryari Imana ivuga ngo nabanza mpe aya kugira numve, bariko baribwa ku mugaragaro. Hari ikintu hasigaye gikomeye cy'amavuta nyene, amavuta asigaye hagugwa gute? Pawulo yandikiye abikorera avuga atumviza twebwe tidushobora kumera nk'ababandi badandarisha ingabire z'Imana, badandarisha ijambo ry'Imana. Yesu
yavuye muri sagwanye rimwe ntahandi hantu higeze agwana umugabo umunsi ashika i Yerusalemu mu kaguriro agasanga ingoro yitirirwa uhoraho data ari wese wiwe bayigize akaguriro bayihinduye akaguriro bariko baradandaza yazinze mu ncaku abashinwa babiboneraho urabona yazinze ikimoko akubita abantu arabasohora uwo dandariza mu nzu y'Imana amavuta yitwa yo gukora iki baza ko ababandi bamwe bagenda bakayagura muri ville ikibido c'amawoki bagenda bagashira mu ducupa duto duto agacupa kamwe bakagurisha ibihumbi 5 canke 10 abandi bakagurisha amazi wariho n'abatanze amakondisiyo kugira winjire mu biro kwa pastor ubanza guca kugura agacupa k'amavuta kugira ugende ukinjiranye kujya kwa dogotera banza ugati banza ugende nimba yagutumye umusarani ugende bagupime utuzu yazanye muri laboratoire siko bimeze abantu bariko baribwa ntibamenye yuko ivyo bintu bitari byo ndabona bavuga ngo n'amavuta yo guhumanura abantu umuntu yakijijwe ahumana gute Bibiliya itubwira ngo umuntu wese yakiriye Kristo yaroze ubasha gucika umwana w'Imana ivya kera biba biheze ababaye icaremwe gishasha none wewe babaye icaremwe gishasha iyo mivumo ya karande yindi yakugarutse ko ryari kandi utakiri wa wundi uri umwana w'Imana mugabo no munsi ariko baragenda gusigwa amavuta y'ibitangaza no munsi hari n'abantu bagurisha imikubuzo mu isengero ngo ni imikubuzo yo gusohora yo gukubura ubukene mu ngo zabo ugasanga abantu bakobeje mu rugo rafuwa pasi sinzi umuvyeyi yaduhiye aka video hari umuntu yitwa umukozi w'Imana yaheza abakristo bareka kuja kurima bareka kuja gukora ibyo bakora bazindukana ubuhiri ku isengero ngo bagiye gukubita Satani baregagura hasi mihini n'iki ngo Satani karakubita ariko turapfu atarakambaro kiba ukibete none aba bantu baja kwisengera ubwonko baboseze he ni kibazo dusigaye dufise abantu bariko barazimira ku bwishi kandi hagitangaje kirimo Yesu yari yabivuze mu minsi ya nyuma muri Matayo 24 kuri 24 ngo hazokwaduka abantu benshi bigira abavugishwa n'Imana ngo kandi bazokora n'ibitangaza byinshi kugira ngo bashobore kuzimiza benshi turi mu gihe uzawumva ngo usengeye hariya ibibazo by'ubukene birahera gute atacho wakoze biramuguruka nivyo turazi ku Imana ivyo bishoboye yego ariko mbega kwiki kintu cuko abantu basigaye bakurikira ibitangaza cyane gusumba Imana birafite ingaruka mbi bishobora kugira mu kwemera kwa iyo umuntu agiye aronderaga yere kubera azi ngo akoreshwe ibitangaza ntaho bitandukaniye no kuja kurondera umupfumu bavatiwe umuntu akozako mu bisanzwe no kubapfumu uriko byagenda bagenda bimuka bavuga ati umupfumu kanaka bamwe ngo hari uwundi ruhana bangusha rahana abantu barayerera mu masengero tibacicara ngo bige ijambo ry'Imana bakure mu gakiza nuhuguma bayerera gusa ngo bumvise umukozi w'Imana w'igitangaza ngo akora ibitangaza hariya niyo bari sivyo mugabo gasanga Bibiliya yemera igitangaza kimwe cyonyine iyo umunyabyaha ngo yumvise ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo akagendererwa agatahura ko umunyabyaha kihana ngo mwijuru bava hasi bakavuza impundu bakavuga ati igitangaza kirabaye mu isi haleluya haleluya nivyo nayo ibindi byobyo ibitangaza n'abakozi ba Satani abarozi n'abapfumu barabikora ikimenyetso niki yakarorero ni kwa Farawo Mose ahageze yajanye inkoni Imana avuga ati rimwe ubushobozi ayishize hasi cika inzoka abapfumu baramutwenze batiyambaye aho uri n'ibintu byo kutwereka bayo bakubise inkoni zabo hasi tizacitse inzoka abo barabikora mugabo hari ubushobozi bumira ubundi bushobozi n'ubushobozi buba mu Mana mbe kubera iki abavugishwa bavugishwa ku bakire gusa bakavugishwa ku ba diaspora batavugishwa Imana iratanga umugisha nabitse twese wo dufise n'aho duhaye sivyo mugabe ikintu cy'Imana priorite
ikubwira ati banza wihane. Umuntu azokubwira ngo bitangaza atarinze kuguhishura ati mugabo wowe uri munyabyaha baza wihane, uwo muntu ntacyo ariko aragufasha. Nico bituma usanga indaya arafise abahabara hirya no hino, abarozi, ibintu byose bavuga ngo tugiye hariya ngo kwakira ibitangaza. Igitangaza cya mbere Imana itanga no kwizera umwana wayo ukaronka agakiza. Icyo gibonye gitangaza. Matayo ngo yandike muri 6:33 ngo mubanze murondere ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, ibisigaye byose bibaho, ivyubahiro, ubutunzi n'ibindi muzobihabwa nk'inyongera. Turi mu gihe dusigaye tubona hari abantu basigaye bafise ububasha, ukabona ko uwo muntu yari umuntu w'umwene gihugu nk'abandi, ariko afise imitima yamaze gutwara, ku buryo abantu basigaye bamwita dadi. Ugasanga ngo dadi yarambujije yuko ngo novi muhira ngo ntagize ibi, dadi wenda abantu batakiva mu nzu batarenze guhabwa uruhushya. Yego, ugasanga umuntu yarafise ibindi ajamwo, umwana yagira siporo, umwana yakora akazi kana kari, aho ugasanga bimwe ariko arabiheba kubera dadi yamubwiye ko ari umwanya wa ruwanje, ari umwanya wa adoration. Ivyo ni vyiza biregereza Imana, ariko ugasanga bwa buzima bwatuma baho uriko umujana kure. Mbega vyo wavuga bati jewe ndiko nkorera ijuru, si ndiko nkorera ivyo kwisi, wabone bafise ukuri. Reka maze kubwire noneho n'ivyo bintu bitwa ico kintu cyitwa dadi, data. Yesu yatwihanije abo ntihagire umuntu numwe muzigera mwita data uretse data wo mu ijuru. Uri umuntu ufise baso babiri, ntawa gatatu ajamwo. So mugiye kuvyaye ugira mwita papa data, mugahageze mu byo kwizera data ni Imana yonyene. Hanyuma rero ayo n'amamvu tema spirituel bajanamo, ugasanga umuntu bamujije ikintu yahora yimarira, yirigwe yicaye ku rusengero, yirigweyo neje asubireyo, ivyo nje biko basambura ingo z'abantu wanashaka. Hari n'abagore baguye muri ivyo, hari n'abagabo baguye muri ivyo. Ugasanga abagore ntaco bagiheza ibinwe mu rugo, ntibacubaha abagabo babo, bagendera ku mabwire babwirwa na profete wabo gusa. Niko bimeze. Rero ico gihe ucubeye uti iyo si mpemu iva ku Mana, kuko impemu y'Imana iza gusambura imiryango, iza kuyunga, ahubwo ni yari bifise ibibazo. Mugabo ubwiye kuraba no munsi hariho abagore iyo babonye profete wabo, uwo murozi nyene wo mwisengero, umufo profete je nabita barozi, naho yo babwira ati Imana ihejeje kumbwira bakayibeshe ati no munsi mutahe muri gusa bozita muri ko Imana yavutse. Kandi noneho baranazita, none bamaze kuja gukura impuzu ngo bagira bahumanugwe, bagasibwa amavuta umubiri wose n'umugabo atari gwabo. Kirazira ko umubiri w'umugore ubonwa n'ubundi muntu atari umugabo wiwe. Kirazira ko umubiri w'umugabo hari undi muntu awubona uretse umugore wiwe. Mugabona munsi birirwa guhumanurwa. Uno munsi ntibikirengeje hari bagisha ku mavideo, ugasanga bareko bahumanura ngo bitsina vyahumanye ryari. Igisina cabyaye Imana ihagiha umugisha, kizura guhumana ryari. No munsi hari abantu twabonye akaga basigaye bagenda bakaboza bagatonda umurongo abagore b'abantu. Cyo bikoza aho sino aho ngira abo bafata abo bapfunga. Muga birahari, muga bijya biriko biba n'ahandi, naha tutabaye maso bizoba kumbura handi barabifirimye byereka ku mugaragaro, muga bandi hari abibera mu mazu ahinyegeje tutabona. Kandi abantu bakizera ko ari Imana iriko irakora. Hari n'abantu basambanywa n'abantu ko bakoze b'Imana bakabasambanya batazi ko ari cyabo ariko barakora, babasomeye imirongo bakayisoma nabi. Urabyumva ngo handitse ngo jewe ndaguha ivy'impwemu nawe mpa ivy'umubiri mpare. Umuntu akajana n'amamvu tema spirituel bagira. Nico gituma abantu bagomba kujya ijambo ry'Imana bakarihaga. Niko Pawulo yavuze ngo imisi ni mibi, muguru uburyo mubugwiza, murya ijambo ry'Imana ribayemo ryuzuye ryinshi, ariko kandi ryuzuyemo n'ubwenge. Kubera ko abantu bajya gusenga ariko ubwenge bakabushira ku ruhande. Ijambo ry'Imana rigendana n'ubwenge.
ukurya ryinshi ariko ubwenge buduga bukaba bwinshi kandi hoshenga mu by'ukuri ngo bikijuru oya ntibikunda wowe ukumurana aririmba Imana yatugize imitwe ntiyatugize imirizo wamuraba ahantu yoba ari umutwe ukahabura nahanwe ukabura pe wamuraba hari umurizo ukabura naho nyine oya ho urahabona biriko biraza biriko buratubwira ko iki kintu ugiye kuraba ubutumwa bwinshi buko buratangwa dusiga dufise ubwoko bibiri bw'abavuga ijambo ry'Imana abavuga ibijanye n'impwemu bakatuma abantu bahindukira Imana bakihana hama bagafata ingendo yerekeza ijuru hari n'ubundi butumwa bukomeye cyane muri kino gihe uza wumva ngo yambwiye ngo ivyo nakoze mu ndwi iheze ujya muntu ngo ni vrai prophète kabisa ngo yabimbwiye reka ndakubwira ibyo wakoze mu ndwi iheze Satani arabizi ibyo atazi ibyo uzokora ejo byumva ngo umuntu yambwiye ubuzima bwanjye bwose Satani yarabumubwiye yarabuze nende akuze mugabe ico Satani adakunda kumenya ni iby'imbere nayo ibyaheze byo byarabizi none we nimuvuga ati mu prophète yambwiye ngo narasambanye ryari ku ndwi iheze warasambanye wakoreshwe n'impwemu yiye Shetani none Shetani Dore mu mane bari umukozi wa Shetani nyene ivyo biyoberwa gute ivyo abantu barakwiye ko hari n'abantu wanashaka gaye bakwiye no kubimenya hari n'abantu bafise abakomisiyoneri mu mazu haya mu isengero mwe mukakira abashitsi muhiri wanyu muzi ngo n'umushitsi kumbe yatumwe n'umuvugishwa w'ibinyoma ujya mu fo pastor wanyu yaje kuraba iwanyu ngene hameze sibyo akadekriva intebe neza zipanze n'amashugwe ngana n'irembe ngene risa ibintu byose akabikubwira hanyuma rero agashaza akamubwira raporo ati bimeze uko agasha yihorera haca iminsi utakibuhanira nuko ntunamenye n'ubushuti bafitaniye kazomba bavuga ati we hari ibintu Imana inyeretse iwawe ntihameze uko tego kumva umenga ni mpema ariko aravuga kumbe barahamubwiye wewe intebe imeze uko nuko ntiri iwawe Imana mwijoro anyeretse wicayemwo habyuka y'inzoka nta hantu hari agatoboro kereke para wawe nguko umuti eshaye nivyo kwere none uyu muntu ko atarigira azi wanje byose akababizi ni Imana bivuze kumbe mu informateur yaraje wawe abantu bakwiye kumenya imigambi Imana dufitiye si y'ibyago ni y'amahoro uri umwana w'Imana ni wisengere icyo ukora kimwe gusa irinde ijwi rikurega icyaha ryo mu mutima nimba uri umunyabyaha naho nikubita imbere y'Imana wisaba imbabazi amaraso ya Yesu araceza aracyoza aracyatunganya mwe muri kurekura ubuzima bwanyu mu babandi canke mu bakozi ba Satani muvuye ngo nibo bazogenga ubugingo bwanyu hari abantu bahevye ubuzi kubera bavugishwa ibinyoma ngo Imana yababwiye ngo nibahebe akazi sivyo Imana ivuga ngo nimukore naye mpezagira ibyo mukoze ahubwo usanga abantu bahevye akazi hari abantu batakiva muhira abanza kubaza nyamufo profete muvugishwa ibinyoma ngo ubona ngo Imana yemera ko nsohoka nimbohe ziri ngaha avuze ateka uwo munsi ntavaho Mereka mu Cibitoke cya Rugombo intara commune sinenda kuyivuga ahantu ngira cameraman aravyibuka batweretse aba boss baza bazanye udupapuro bagatereraho ngo baca bishurwa nande ngo ni Imana bavugishwa bababwiye kubera iki bishurira nabaje ntihari isengero kubera iki bishurira mu Rugombo Imana yicara mu ijuru ngo ni intebe yahire inde yava y'ibirenge bya naha ku isi urabyumva igize gutya hose none Imana basanga mu Rugombo gusa ngahita hari asha ngo nta numwe azana amaguru mwese azana imodoka yiwiwe oya no kuzimira ega no mu nzu no mu tuzu tw'abapfumu usanga ibijipe biri hanze abantu bagiye mu buzo bw'ubururi ari wavuze ati muvuze ati aba profete
n'abapfumu sindabita abaprofete ndabita abapfumu abaprofete b'ukuri bariho mugabo ibyo bavugishwa byose bigenda byemezanya na Bibiliya ibyo uvugishwa byose ugasanga bitandukanye n'icyanditse muri Bibiliya fake mugabo wanashaka abo baprofete b'ibinyoma bavugishwa ibinyoma nibo benshi ko na Yesu yavuze ati hazokwaduka umurengera wabo benshi bazokwaduka bahubure ngo barazura bapfuye kandi mu miryango waba badasiba guhamba none bijya nibiki kandi morgue zuzuye na Yesu ari Yesu ubwa yagize batari yazuye azara gusa none yazuye abantu bose hamikindacyo yega Imana izokuraho urupfu kiretse Yesu niyaza gutora ishengero abamaze kuja mu ijune bazotwenga urupfu bati rwa ruboyi rwawe rwage kutakirushikira muga abandi hari n'abandi bazobana bapfurwa wa kabiri rw'agashinyaguro rw'ibihe bidashira mugabo utegerezwa gupfa iya mpaye ni iguwagira ubizogenda gute muzoja mu ijuru n'amaguru reka Imana bagomba kuyubaha ukiriho ukisabira imbabazi ukiriho gatunganya ubugingo bwawe ukiriho mugabo umenye ko atawundi muntu ashaka kugera ubuzima bwawe shira mu maboko y'Imana ukuri imirwe yanaka ujya nawe narondera ijuru kwiwe nta juru afise ayihiga ukuri higa uretse ko bamwe gusa bamaze kwihitiramo twe tubaye Amashetani tuzomukorera no mu muriro tuzobanayo hari abamaze kubihitamo bajya bose bagira ibya fake ntibaza ngo ntibaze by'ukuri harabizi nta muntu aje kubesha atazi ko agiye kubesha nta muri uzaguruka ikinyuma yagipanze kandi ukura bakuze na Shetani mu kubwira Yezu yamubwira ijambo ry'Imana ati handitswe ngo yego ukuri ni kumwe ndabizi ni kumwe ariko mankeneye kumenya aba bantu izi ngufu bara ntitwodeha yuko bari kwararonka ingufu kandi nkuko bivuga mu bihe vya nyuma ivyo bizobaho yego kuko abantu bakeneye ibintu vyihuse nibyanditse yego eske aba bantu ko batangura muri aya mashengero nyene bumva ubutumwa bwanyu hama mu nyuma bakahinduka umuntu ariko arabikurikirana yomenya gute ko ariko akurikira inzira yayo cyangwa atari yego bwa mbere ho urumva bibavuga ngo abana b'Imana bagiye gushengera na Satani ajana nabo hajya mu isengero ntibibaze ngo bose baba ariko baja mu ijuru hariho mbere ishengero gisimurura n'iryahe bavuze ngo Satani ngo yinjijemo abantu biwe gwihishwa hariho n'ahandi yavuze ati yijyanye y'intebe ayishirayo rero nico gituma burya kurondera Imana gukizwa ni relation personnelle y'umuntu n'Imana si mu kigari c'ishengero muri ya shengero cyo gituma Yesu muri Matayo 3:12 hanze ngo afise urutaro mu kuboko kwiwe kw'iburyo urutaro n'uruzogosora uno munsi usanze twese turi muri ruweruwe haleluya amina ibintu byashushe harabatamba bari mu mwembo kabisa bumva atacaka bagiye hari n'abatamba bari muri mudu kujya botambira muri boîte bumva tumuze ko uraryoshe kabisa mugabo hari n'utamba ari karaba ku kigohe haraba naka n'ingene natamba mu mubiri kome wamwifuje avuga ati aho dusohokera ndamusaba kanimero niwe ngo reka ajya mwijuru rero abantu bose bakwiye kubimenya rero rondera Imana ku gati cawe hanyuma suzumira abavugishwa mu ijambo ry'Imana niyavuye ikintu gitandukanye n'icyo Imana yavuze ntukurikire hari waho nawe nyene numvise avuga ngo munyakupendi usimupendi apana siko bimeze ivyo si byo jambo ry'Imana bitubwiye ariko bankeneye kumenya Imana yaratubwiye ati kunda mugeza bwo ikunda sengera ababahamba sabira ababahamba n'ibindi byinshi ariko bankeneye kumenya mukunda basi banyu yego mukunda basi banyu musabira ababahamba bankeneye kumenya nyakwa prophet biriko biraba ariko ibi bintu natwe bivuga umenga biroroshe ku muntu yamaze kwigwamo ntivyoroshe oya baraboshwe kuko ugiye kubiraba mwene amashengero akinatangura hari ibintu bahuriramo bagasangira byinga amafana ivyo bintu nta wuzi ingene bigenda kugira ngo ego bankeneye kumenya rega Satani ayobewe ubwenge gusa mugamba yera yafise ego umunyamayeri cyane bankeneye kumenya eske umuti wavyo ego umuntu yamaze kwigwamwo umwegereye umufasha gute kugira agaruke ku nzira niba yobemera rifo kwajya mu ishengero rivuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko abavuga ubutumwa bose bavuga ubutumwa bwiza hari abavuga ubutumwa bwo kuyobya
hariyo misiyo bafise. Hariho abandi kandi warashaka ugiye kuraba ikinyoma kivuze induru gusumbya ukuri. Uno munsi ugiye kuraba no kumuraba amarezo sosho y'iwanyu usanga bariya bavuga ubutumwa bw'ukuri cyane ntabo mumenye nta n'ubarondera muga abantu badutse bakora amanyanga n'ibintu by'ubugugu nibo musha mwironderera. Mbe hariho abantu bamaze imyaka n'imyaka hatu bafise abatama n'abantu bakomeye bakoreye ubutumwa Imana bavuga ubutumwa bwiza bwa Bibiliya. Imana mfaje sindi umunyamadini jewe nkurikira Kristo gusa mugabo je ndakubwira je mu idini rya Pentecote sindi mu idini ry'aba Emmanuel cyangwa abandi bari mugabo bajya batama ba Israel nabonye risaba bajya batama ba iyo bariko baravuga ubutumwa je ndi kwiradi gomba ndumviriza kuko bavuga ubutumwa butavangiye. Yego kwe baravuga ubutumwa butavangiye ijambo ry'Imana kuko na Yesu baramoya atabafarisayo bariko bavuga ibi n'ibindi arabyumviriza ati erega ibyo bavuze nibyo kubumviriza mubumviriza ariko kimwe gusa ingeso zabo ntibuzozembe. Abantu bumviriza ubutumwa bwiza buriko buvuga nde Yesu ko umuntu ingeso ziba zimeze gute sibyo naho yaba afise ingeso zitarizo mugabo umunsi akavuga ukura avuga ati kameme ishavuze kiremeranya na Bibiliya sibyo mugabo umuntu akujana akagutwara mu bintu naba nk'abantu bagiye bagatubuze ngo bakurikiye wa mugore nimba yitwa ngwiki Zebiya arayobye n'amamvu tema spirituel umuntu bakamutwara ubwenge na Imana ijambo ry'Imana itwara ubwenge ryongereza ubwenge ahubwo arebe bamenye ibyo barimwo. Nimba wicaye ngo uriko uracakira ngo wasizwe amavuta ngo baguhaye umunyu uzoja ngo gusuka ngo mu vyimburwa vyawe ngo ntibizopfa bisubiye guhera ngo baguhaye imikubuzo uje gukubura ubukene imyaka n'imyaka bimazemwo babikubwira ibyo wacakiye hari ibyo urabona. Cyara unigaza kuja gusenga umunsi umwe sanga umuvugishwe w'inyomereka avuga ngo Imana ivuze ngo uyu mwaka mwese ngo ivuze yuko uzohera mwese muba muri etage bibaye ama etage ndakubwiye amamene yavuge aho hantu n'amashi yakomwe navuze ndi mukamarike koko umve barabiryohewe wowe ako nadashi wa mukozi w'Imana ngo ibakava mu bibanza bajana inoti yari ati jewe doce duzi yani vucu bahezagira umu ndavuga ariko yemwe ikinyoma urabona gitwaye idarapo ngaharwe ngumve hasi je nje nigisha ubwanyuma ndavyonona Karabwira Imana yavuze ngo ibyaha byanyu mutabyihaye yo bavuze batumve bashe umuntu ntavuga neza nka wa wundi mugabo Imana itanga umugisha Imana dufise Imana do principe ni Imana y'ama principe yavuze ngo uzokorana guhezagire udakoze uzofuseka ntabishobisha Imana igira amasandi imigendere inyuma y'ijambo ryayo wirishitse niko yabwiye Yeremiya mu gice cya 12 Yeremiya nimba aritegereje neza ngendere inyuma y'ijambo ryanje ngo ndarishitse ukoze ico nashatse gukora nagutegetse gukora nanje ico nagusezeraniye ndagikora mugambe hatacu ukoze Imana se kumeze. Ugiye kuraba aba bantu bamwe barafise ahantu basige bahurira mu bare bumwe tuvugira ngaha ku mamikro sivyiza barafise na amarigara n'amavoyage amwe agomba guhura ingendo bagira habarimo mu kwezi cyangwa mu mezi 3 ukabona baguma bazunguruka ukabona ntibagiye gukora ubutumwa bagiye muri business ako bafise aho bakubitira bagiye kwiya provision bankeneye kumenya mbega ibi vyo hamwe twosanga abantu bari ko baragwira birashobora kwica iterambere ry'igihugu cyane mu gihe abantu bose bagiye gusinzira bakavuga yuko bazocakira gusa ubutunzi bw'igihugu buzova hehe ko ubutunzi bw'igihugu buharugwa bufatiye ku muryango nuriya bagaterateranya mu gihe umuryango wose wosinzira ugacakira gusa ukirirwa mu rusengero ntihagire icyo uja gukora Yesu amasengesho azotora isuka aje kuri mitongo amasengesho azoja gufyatura amatafari yubake amasengesho azoja gukora akazi kukwezi uhembwe kubera wasenze gusa tibishoboka muri ico gihe abantu bariko barasahugwa ibyo tumye igihugu kimera neza
nico gituma wanashaka mwene abo bantu bakwiye kuraba ijambo nyene rivuga ngo ikintu cyose cashiriyeho umwanya wacu hari umwanya wo gusenga hari umwanya wo gukora ndaguha akarero kuri Pawulo niwe mu apotre wa mbere afise ubutumwa bwinshi yavuze muri Bibiliya ibitabo 12 byose bya Pawulo wenyene Pawulo yagiye mu ivuga butumwa kuvuga ubutumwa inshuro zitarenga zitatu tiyarengeje yakora iki Pawulo n'abakwira bagiye hamwe bashinga uruganda rwo gukora amahema Pawulo umwanya munini yabari muri izinde kujisha amahema yamara kuyajisha bamaze kwimbura menshi gukora menshi agashagira umwanya wo kuyajana ku isoko akadandaza inota amaze kuzishira ngaha yashavuga ati rero ndavye inyungu naronse iyi nyungu mu gushimira reka nje gukora mu muhamagaro wo kuvuga ubutumwa bwiza niwe yaca afata impamba muri ayo mafaranga yakoze yiwe mu mafaranga yiwe Pawulo yaje kuvuga ubutumwa akazomara imyaka 2 atagarutse atabagoje itike atabagoje ihotera haryama ntawe yasaba ivyarya ntawe yasaba ico yambara yari imenya nico gituma mu nyuma ziwe agiye guheza ayumva yuko umuhamagaro ugeze ku musozo yakoranije abantu yabwiye ubutumwa ati umviriza mwebwe murabizi mwese muri vyabona iminsi yose nagendeye iwanyu ntawe nigeze ngoze ikintu na kimwe aya maboko yanjye niyo yankenuye ivyo nshaka byose ahubwo ibyacagutse ko mfasha nabo turi kumwe namwe nabahaye akarorero mukoresha amaboko yanyu kugira ngo mwirinde n'agasuzuguro mukorera Imana mufise n'ibatunga ko Pawulo yakontribuye mu iterambere ry'imiryango y'abantu uno munsi wahubwo ukaba uri kuranunuza mbe kubereka abantu baza kwiba abantu bo bakubaka amazu bakagura imiduga bakigisha abana iburaya wewe uri kuwicaye gaho kugira gukukumba uri kushora n'ibyo warondeye kera muri ko Imana yavuze baje bavugishwe ibyo muri ko muravuga ikintu cyose bavuze bavuga ngo zana ishimwe abantu bakiyambura ibyabo byose hari n'abagurisha imiduga abandi bakagurisha amazu muri ko Imana yavuze ngo bayubatse ngo mu bugombe ngo atari ubw'Imana ngo Imana igomba ko byose bibanza kuvaho kugira ngo cyo batabuze umugisha gushasha bakibwa abantu gasanga bavugishwa ibyo binyoma hanze hari n'abafite amajete privé usanga abana babo bafise n'amashuri biga ko ateye imbere ugasanga wa mufo profete gusa ugasanga wewe atunze imiduga haba mu nzu yiwe wewe warayidandaje kugira umuhe wewe wacakiye umuyaga w'ubuhumbwa n'amajamba kubwiye mugabo yacakiye amafaranga bamushiriye mu giseke yayatahanye wewe watahanye iki cyangwa ati nejo uzogaruke uzi ko ari abantu bobrije n'abantu kuza gutanga ico kibazo cy'ishimwe mwideni bakuburije abantu kujya kujya amadeni batazoshobora kuriya deja mubwiye ngo aje kuri ideni yipoteka inzu yiwe atanga imodoka yiwe atanga itongo ryiwe kugira ngo azane abamubeshe ngo azane Imana ejo nivyamara guhera bazumubwira ngo wewe warivye Imana yatubwiye utabigenjeje neza kuvuga ko abapfumu akubwira ngo wowe umuti utaza kuba ukoresheje nabi wo wakora sivyo abantu bakigucama ubwenge bakabona ntibishoboka abantu ni bave muri ubwo bugugu bakore basome ijambo ry'Imana basome ijambo ry'Imana bumva ubutumwa bwiza bwo kuri bakabona munsi abantu bariko baribwa ku mugaragaro wewe warya 5 ku munsi ejo muzura mwishwe n'inzara kureka atamenya n'abakene meyo Mana yiwe itavuga abakene iyo Mana yiwe itamwibutsa kubwira abantu ngo baje gusuhuza abagwaye mu bitaro iyo Mana itavuga ati mugende muri abambaye ubusa batagira ico bifuka mu gasho iyo ni Imana yiwe Imana itababwira ati mureke ivyaha muzoja gurimbuka yani ifise ubuvugike buza bwo kuvuga ati tuzanira ibi zana ibi ndaguhibe zana ibi ndaguhibe badanaza imihezagiro nayo netari Imana ntigurisha itangira ubuntu turi abana bayo abarone bavyumve ivyo bariko barakora babimenye babimenye hariho n'abatabivugira hejuru ari gusanga izo ngeso bazifise ugasanga bari muri business sinivyo gahera Yesu yavuze ngo muzoramire ku ngeso zabo
kubera iki usanga mwene abo badatinya no gusambanya abayoboke babo? Umwana wabatije cyangwa umugore w'abantu uzi ko ari uw'abandi ukamusambanya gasha, ejo mu gitondo uzomuhinga mu ruyera. Ibi bintu byo kuvuga ngo bagiye mu ivugabutumwa ngo mu ngendo z'ivugabutumwa, hahise avuga ngo mugabo ngo Imana yamutoreye ngo abadiyakoni batwara, hahise yatwaye umugore w'abandi. Iyo Mana ni Imana y'abaki? Umugore wawe ukabona reka ahambira amashakoshi ngo profete yavuze yuko ngo bazoja mu ngendo z'ivugabutumwa ngo Imana yamugiriye ubuntu bakazorana mu hoteli. Ibyo bintu bizogenda gute? Tuzegaye ubu duherutse kumenya umusozi w'amasengesho sahi wacu umwe mu kibano ngaha kereke pare ngaha wahewe amasengesho bagiye bavuye baherutse kuja kugira ubugenduzi ngo barabe ingene basenga abantu baca begeranyayo amakapote imifuko 12 ibiroro yakoze haye masengesho basenga bambaye amakapote n'amasengesho ibisi ya mbere bibaye mu myaka ya harigeze kuba ibintu ngo vy'abamigurumiko by'abande bose bishoboka. Umuntu bakamubuza kuja kwivuza bamupimye malaria ngo baramusengera ikire kuko umenga dogiteri yatoye ikinini kwivura malaria ubwenge so bw'Imana yamuhaye higari ibintu Imana yamaze kwishuragaye. Umuze malaria igufasha comoka bagwe kinini ikume n'umutwe uziba amatwi mugabo ndi waki ucukiye Ndibikunda. Abantu nibagira ubwenge. Genda wivuze iyo ngwana afise umuti kandi uya muntu yatoye uwo muti. Ubwenge yakoresheje n'umutwe so yibumbiye n'ubwongo z'ubwo yishizemo n'Imana yimushizemo avuga ati wenda gukoresha kugira utore ikintu kizofashiriza abantu bakire. Bigisha abantu kugira imigambi y'iterambere. Udakoze ntukarye. Siko birivuga. None kubera iki Imana yogwiza ibinebwe kubera iki? Nayo nikora. Yesu yabwirwa ati iminsi 6 mukore muruhuko umwe gusa windwe. Mugabo basanga kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kushika kuwa Mungu ngo mugaraniye mu cyumba cy'amasengesho. Wakoze iki? Abantu bakwiye kubimenya. Yego bakamenya ko bariko barazimizwa. Gira imigenderanire yawe n'Imana, ndagushira urugo rwawe mu minwe ya profete, ndagushira ubugingo bwawe mu minwe muvugishwa. Menya ko Imana Kristo muwe yaje gucungura ku gatwe kawe ugira imigenderanire nawe. Yakuwa apotre ndabashimire cyane ndakenguruki hama nizere ko n'ikindi gihe nitwabamagana muzo jewe ntagorana nibaza ko ubutumwa bukwiye naba ko ivyo bakwigisha bihuranye n'ijambo ry'Imana byongeye no wivuga kw'ingeso ziwe zijanye n'ivyo avuga nuko kuri mikoro cyo nyene juste gari nyuma ya kamera yari umusaza ijyanye mu manogema ndavuze Yezu yaramubaje Petero yaramurobye nawe pastor wawe cyangwa apotre cyangwa profeta akoriki nuko asigaye abantu bahezagire bye bye cha la vista ula ushiro ushura none